dutoza kwigisha abantu kurya ibyo babiri yakuye murabyumva na mwese mwige kurya ibyo umubiri yakuye kwiyumvira ko nta byagusa bibaho gute umuntu wese yige kurya ibyo abiri yakuye yaduze agera kuri intwaro ya demokrasi yaciye kuri bya bindi bya cami bya gikoroni by'ibiki agera kuri intwaro ya demokrasi je rero nagoma mvuge nti nkurikije byagiye ba muri izo ntwaro zose twagiye turacamwo nace ngira ikibazo nti est-ce que iyi ntwaro ya demokrasi iracashoboka mu Burundi nkurikije mu yagenda zaravuga atanga ko n'uburorero ndavuga nti irashoboka nkuko ahayereje rero oui c'est possible mais à une condition ko uwari we wese yikangura ko turasinziriye uwari wese ko que chacun se réveille chaque acteur il y a beaucoup d'acteurs abacteurs ba mbere ni twebwe turi ngaha muri biturimu il faut qu'on se réveille quand même duheje kumva ibi byose nana duheje kumva ibi byose tutugenda twicare ngo turi mu gihugu kiri mu ntwaro ya demokrasi pas du tout deux que chaque acteur ntiyikangure gusa ariko il faut qu'il s'engage il faut que chaque acteur s'engage ugafata anangaje uti jewe nkurikije ibintu numvise cyane mbona ngiye gukora ibi trois il faut que le même acteur reconnaisse ses responsabilités yangaje gusa mugaba reconnaisse ses responsabilités nawe nyene ngene muri démocratie ngene yo komera et qu'il assume aussi ses responsabilités ivyakora avyasume ntazarabita kubandi duko abarundi barakunda kubita kubandi gusa les acteurs noni bandi muga nti natavuga nti twebwe ariho na les institutions ya leta ariko aravuga za parlement sont les acteurs ni migambwe no harabanyamigambwe mwese akamenya ati njejwe iki ni société civile izo zose ni piliers za démocratie ni les médias mwese akamenya ivyo akora akabyemera akabyasuma nizo turata ishavu kubandi gusa rero aho niho nagomba guhera hama bimwe ntuze yavuga naco no bivuga ko bimwe wuguruye inama directeur yavuga iyo twagiye tuva tugenda turuga buhoro buhoro byerekana ko ibintu bihinduka abantu bagiye bahonyangwa ahejeje avuga iby'akanyegeri akanyegeri n'ugahonyoye kadapfuye karivuna kadapfuye kakinjira mu ipantaro karivuna canke mwikanzu karivuna rero ibintu byose birahinduka intwaro zagiye zihinduka ariko rero zagiye zihindagura cyane amazina n'uburyo bafyonda abanyagihugu icyo no kwita mu gifaransa les méthodes d'exploitation les opérations bimwe yavuga ati esclavagiste feudalité socialisme communisme capitalisme démocratie umva hajya hendagira amazina mugabo burya la logique du pouvoir n'a pas changé ubutegetsi ni bwahindutse kakagu yavuga ka oligarchie kagumye ku butegetsi kuva hari yakera gushika n'uno munsi mu ntwaro ya démocratie kuva muri ziriya zakera gushika n'uno munsi ubutegetsi buracari mu kagwi k'abantu bakenya baca bamanipira inzego za leta igisirikare bwa mbere kugira ufise ingoho aca yitwa ko akomeye gaca kamanipira abapolisi gaca kamanipira abatwara abacamanza abacimanza ubutungane kubera gakoresha amahera y'igihugu gaca kamanipira n'ugwaruka ibyo rero byaribonekeje kandi n'ubiribonekeza birahari abantu bagaca bakoresha ingufu gutyo nyene ariko abanyagihugu bagiye bavyanka la logique iri muri mwe wagize abanyagihugu bagiye bavyanka bagiye bavuga ati gutwaga gutya turavyanze dufate ngo nkakera kuri ibyo onyo by'ubucakara esclavagiste umuntu baramufata bakamushora bakamugurisha kujya ushobora gushora igitoki cyawe cyangwa ibyange ukagurisha ukagenda baramugurisha no ndi yanse baramugurisha bagaca bagenda kuzana nk'ibintu by'intwaro za cami aba baporona porona bacazana nk'intwaro za cami aho mu gitondo bashaka kwaba umwami les sages femmes baragenda par l'artifice de graines
bagaca bapfumba shakana kakivuka gapfumba tinikarekura ngo yuzo umwami ngo ubutegetsi bwe kumana uyu ni umwami ni imana irungitse umutegetsi nubu rero aravyitirira ngo barungitswe ni imana ubu ikigeni aravuga ngo barungitswe ni imana babeshera imana kandi babeshera imana rero abanyagihugu nacyo nyene ivyo baravyanse bati ibi bintu by'intete turavyanse baravyanse marerezuma baca bazana ingoho nimwe honorable kwasa ariko aravuga ubutegetsi bwatangwa n'ingoho bwava ku ngoho bugatangwa n'ingoho bugakingirwa n'ingoho niyo yari source de sa legitimité niyo yari source de legitimité y'ubutegetsi ingoho bagacagira ati tutayifise ntibishoboka marerezuma n'ubu rero hari abavyiyumvira ati tudafise ingoho ntidushobora gutwara ngaha mu Burundi aha je sinko ndavuga Afrika ndiko ndavuga ngaha je narahaririye n'umugambi uri ku butegetsi kera mugabo sigihe Jeremia yawutwara sigihe ambassadeur yawutwara harabahora bambara ati fraude biragavuga mwe munafise igisoda ngabaza nti none kijya gisoda bunye nici wanyu kijya gisoda nici wanyu mwebwe ngo ntango hora ntabasoda mufise mushobora gutwara atabasoda mufise none bumemere ko hari imigambwe ico gihe yarashika 40 imigambwe yarageze kuja kuri 40 atari ubayigabanije bariko barayigabanya ni habi bisoda 40 ko tunaniwe na kimwe 40 tuzobishobora gute nga pedere bije bafise igisoda nawe nyine n'igipolisi bafise igisoda n'igipolisi alors ndabwira ati igisoda ca fraude nikijya mubona kiriya gihembwa n'abanyagihugu kijya sigwanyu nico abanyagihugu ko amahera gihembwa ava mu makori n'amataxi dutaga simwe mu baheni ngaca ndabwira ati none ko abakomagu bahora bitira abasoda ba porona ubu bajanye na iporona ko iporona yagiye itagitwara iriho mugabo ntigitwara barajanye ubu ntibaraba nk'abandi ntibarabira kure nk'abandi n'aba rero bari ku butegetsi bamenye yuko kijya gisoda sigwabo kijya gipolisi sigwabo kuko ndi abahemba bahembwa n'abanyagihugu mais oui exactement exactement rero iyo ni ngorane mu ngorane nyamukuru ihari rero ibya etaderi yabivuze sino kwibonda bigarukako no kuvuga burya reyerema nta demokrasi ngaha mu gihugu ntayihari uravye bimwe yasigura byose nibindi tuba dusanzwe tumva hirya no hino imya pato demokrasi hari ni sorte de dictature voilée ikintu bita demokrasi c'est une sorte de dictature voilée ni bya bindi nyene byahoraho mbwi nabwo ko bitahindutse baragenda bagakoreshwa inguvu za gisirikare bagakoreshwa inguvu z'igipolisi za administration z'amafaranga mituza turagaye ibintu byose turafise ni constitution lacunaire ijya konsiye hari buyadusubije inyuma abahinga barazi kwerekana ati yaradusubije inyuma yaradusubije naje no herekana rero yaradusubije inyuma mugabo sico byisi byo no munsi yaradusubije inyuma nayo nyene rero izosubirwamwo gasubirwamwo hanyuma hambavu yizo aki nini zibiri imigambwe iriho nuba hanavuze ngo naho basaba akazi none gusaba akazi utari ugasaburiho imigambwe iriho amashami yigenga ariho abamenyesha makuru bariho amatora yavuze ibyari byo anamatora aravugwa hama yindi yakini uko imigambwe yose mu Burundi yemera demokrasi ndababwire sidi kumwe n'umuporona ngaha nta bantu banka demokrasi nk'abaporoni kizi nta bantu banka demokrasi ngo ibyo bintu muri ko muzana nibiki ariko ubu nta bantu bagwanira demokrasi nk'abaporoni nibo bambere ndabumvirije nibo bambere bagwanira demokrasi rero na sendve FDD yamayibaza itibo twashikiriye kubera umuheto dutwara dufise umuheto kumva je ndabivuga mvuga ibyo bambariye bati mudafise fraude ntimuze muratugora nabazira mufise urumva akorera ku gisoda abantu bu muri demokrasi bumva amatora gusa burya n'imigambo yose umva amatora gusa
umuzora w'amatora atageze abantu ntibahaguruka ariko nk'ubu bavuga ngo amatora arageze bose baca bahaguruka ariko démocratie ni ensemble de règles des lois des règlements n'ibindi bintu byinshi pour l'organisation d'une société d'un pays d'un état sur 50 à 600 ans mais burya amatora mara umunsi umwe gusa mugabo abantu niyo bazi ko ariyo manini gusumba démocratie kubera iki agiye kora ikibanza gituma yiba akaronka amahera akubaka zanzu professeur yamye avuga nanye mu biswara kubaka muri Gasekebuye kandi avuga ko bamuhemba nabi ntawe uzi byibo Tuko bahemba nabi yagize ucyo byumva rero ngo masozere mvuga nti perspective ni hajya yahereje c'est encore possible kuri ya condition navuga nitwaguma dusinziriye umwese ntiyiyangaje donc umuntu hari uyangaje kubwiwe ku muntu muri organisation arimwo akiyangaje ati tugiye gukora ibi jewe cyo bunabajije ikibazo nti none aho twigiye ngaha muri parcelle muzofate mwandike mugire nk'igitabo cy'ibyo tumaze kwiga muri parcelle muranyene kingana ubwo abantu twebwe tuza tubikoresha iki parapora no organisation ubwo nituza tukiga tukaca tugenda ndika tukabikaba bihereye aho nyene ntuzogire meshe n'ikiganiro muri organisation urimo canke mu bandi bagenzi rero perspective ya mbere nuko abantu effectivement bo kwikangura éveil de conscience hanyuma comme dufise un outil politique pour la gestion et l'organisation de la société burundaise pour refonder la société burundaise qui est l'accord d'Arusha jusqu'aujourd'hui incontesté ko sende deputy nahivuga ngo yanka accord d'Arusha ntiratwereka alternative yayo kuri accord d'Arusha tukemera ikagaruka ikabayabilité mugabo igasuzumwa igashirwa ku bihe tugezeko nibwirizwa shingiro rihari rigasuzumwa rikaja ku bihe tugezeko kuko rijya bwirizwa rirakumira abantu rirakumira imigwi y'abantu murazi ko rijya bwirizwa urumwende panda bazokwaka ngo wewe ufate umugabo nka send deputy uvuga uti ni waronka amajwi 2 kwijana utuza ubufise umudepite uco genda bari wigenga ngo utuza kufise 40 kwijana iyo logique ni yaheyi iyo logique ni yaheyi ukagenda ngo ntalise abaende pandi zoba nabara barundi kandi iryo meme bwirizwa rwa ko abarundi bose bate c'est pas possible quand même c'est pas possible donc bijya bimwe tukabikuramwo byinzitizi hanyuma rero tukabanda dukomeza ishuri rya demokrasi navuga nti ishuri rya demokrasi sinyuzu bazubaka nkingo tuze kwigiramo ni ububasha ubushobozi abanyagihugu bazogira bwo kumvira iri mu gihugu nka bya bindi byose batubiye bakabitegera bakavyumva atereka burya byifasha uko bakavyumva kubera ibiganiro baza baragira hagati yabo burya ibintu bizoca bihinduka burya bizohinduka burya mu Burundi ibintu bizohinduka haravuga ngo azogara kageza garutse ariko utegeze muzo babiruti Yezu yaragarutse ntimwabimenye Yezu yaragarutse ntimwabimenye kuko ibimukora bikanka ni gihano bagira ibintu byinshi bikanka burya ni gihano Yezu yaragarutse rero kuri bo babimenyere kandi hanyuma rero migambwe yisubireko société civile yisubireko abamenyesha makuru bisubireko dushira imbere igihugu dushira imbere inyungu z'igihugu bucyaba cica yakivuze na professeur iki kintu twita intérêt général intérêt supérieur de la nation mu gihe cyose abantu umuntu wese ngushinze umugambwe avuga ati bo jene naronka ikibanza bizoba biheze mugo ntabigire n'abanwanyi abandi banwanyi biwe yaronse ikibanza gaca yicecekera kigumira ngaho hoye société civile uko nyene ati nirondera ico rirenza umumenyesha makuru nanye ati ukumva ko ari akazi gusa tuzatukigowe kandi nabimwe mvuga byo guhinduka ari bitoshoboka tubandanije uko urakonje nzoba yaduka musanzwe rero iryo shuri rya demokrasi ko ngene abantu tuza turaganira mwene ngubu buhinga nyene bariko baragira
aha twize twebwe aha burya turize ni ukumenya gusa icyo tukoresha ibyo twize ngaha hanyuma habe n'ishuri yo kundi bikorwa nijya ritarashingwa rishingwe kwijya demokarasi byo nka se ntamba ariko arigisha professor ntamba ariko arigisha nk'uko nuko bakoririho hasike kurikomeza gusa ya bimwe byose yavuga tukabikura mu nzira kandi nyakuba professor muzo kwihaniza abantu kandi mwigisha abanyeshuri bo kaminuza neza ko nabazotwara hirya yeje mubigisha ko atamuntu uzarandanya tubwira ibya kera y'abakoroni wewe urashaka kuturaza ngo abakoroni badusemo ibya butu n'abatutsi ugatwara imyaka igihugu cikukiye haheze imyaka 60 n'ingahe n'itatu twikukiye tumaze kuronka ba president barenga 10 tumaze kuronka amareta arenga 200 30 gira ijana ahubwo none abo bose bagiye badutwara hehe batadukuye ko caga icumuro c'inyanduruko c'abakoroni bagiye badutwara ko twagumanye iryo ragi byagenze gute by'abahutu n'abatutsi byananiranye gute kuzimangana